birahari usanga abantu indaya mu rushengero kuko ari ikintu ngize imisi nitegereza umukozi w'Imana uno munsi usanga hari abasambana bari mu rushengero bakora bari mu rushengero n'abandi babikora bari ndani mbega bo Yesu naza bizogenda gute wanashaka abasambanyi ni bamwe icyaha bakora ni kimwe mugabe ico batandukaniye ni ubushize bw'isoni kuko jewe nupfuma numva ubusambanira hanze mugabe akagira umutima wo gutinya mu ngoro y'Imana hako mbona umuntu asambana akaja ku ngaburo yera agahagarara hera akagira icyo akoze mu rusengero uwo nishi yasoni gusumba iriya ndaye kwibarama kuko je kubwanje ubusambanye yambaye ufu n'usambanye yambaye ikijipo kirekire n'abasambanye niko n'abasambanye usambana yambaye iperike n'usambana yabimosheje naturel n'abasambanye abo bose bisesema mbere y'Imana rero nta musambanyi wo mu rusengero ntawe hanze bose n'abakandida ba Gehinomu ntawe Imana izovuga ngo wewe ngo tubiravye ngo basi oya waje kwinyegeza mu by'Imana mugabo utari uw'Imana umunyabyaha yiga n'amashengero ajye yiperugamo na za ntuzeye tuzi ko Satani ngo yazanye intebe yiwe akicarika mu rusengero hagati akicariramo ivyo rero birahari nk'amashengero ameze uko nta mashengero menshi ntagishobora kubwira abantu bari muri hano ntagishobora kududurira ko abantu bavuga ati ibi n'ibi n'igize imbere y'Imana kubera iki hariho abantu biva ko ariko cyane cyane biva ku mihamagaro y'abantu bikaba abakozi b'Imana ko barahamagara benshi ntibahamagawe n'Imana kuko birigiye kwisoma neza ikwereka uburyo butanu bw'imihamagaro bubaye ubwa mbere hariho abihamagaye bagiye bihamagaye bonyene aha nofata akarero nk'ababangu bo kwa Sikewu bamwendwe bahora barabaho Pawulo asengera abantu bagakira ibidayimoni bikabweja hanyuma nabo bavuga ati twabonye ingene bigenda umunsi umwe barahaduka baravuga ati mwabadayimoni ceceka muvemo mu izina rya Yesu umwe Pawulo avuga abadayimoni bati mwebwe mwabatipe ko Yesu tumuzi nawe yatumye Pawulo turamuzi mwe mwadutse mupfa no mu Bafilipi birimwo bavuga ngo Satani abo yanyengetejemo mu mpisho kugira baze gutata kwidegemvya kw'abana b'Imana kugira ngo babasubize hehe mu buja bwa Satani biranditse hariho intumwa za Shetani zambaye nk'abakozi b'Imana baje nk'intumwa ariko baje gutata kwidegemvya abantu b'Imana nico gituma batavuga ibyaha ahubwo bavuga yuko n'umuriro udahera atawubaho hari abantu bavuga ati nta uriho n'inzagisho z'ubuntu bwinshi wumva ngo Yesu yarabibaniwe ati ntimukareke gukora ibyaha mutinye umuriro n'urubanza ntabihari ati Yesu bijyanye ku musaraba yari arababariwe yakera byaraheze n'ibyubu nibyo muzokora hajya byaraheze abantu bagasha bumva rero nta gitinyiro c'Imana bagifise muri bo ntibatinya Imana bagasha bakora ibyaha izo ntumwa za Shetani hariho n'abandi rero bahamagawe n'amafaranga bavuga bati akabare karahomba obere iratubuguza ikomini iratubuguza ahantu honyine tubona hasigaye amafaranga atakontorole nziza irimwo ni mw'ishengero ukazona umuntu avuye kuri kontwari agurishije amakazi aciye agura intebe aciye agura n'igitari n'ingoma ajanye mw'isengero ati mwese muzoze ejo nahinduye umwuga ubu jewe mfise ishengero bagasha bagenda bahamagawe n'ishengero abo ni babanje rero uzobabonera kuki bakubwira ko bafise ingabire zo gukorera Imana mugabo bakazigurisha Pawulo yandikira Abafilipi yavuze ati twebwe ntitumeze nk'ababandi bacururisha ingabire z'Imana uzoja ahantu hawe ko mu kugusengera utanga amafaranga zana amafaranga ibitangaza wajana umutwaro bati wewe turavye umutwaro wawe ngene ungana wewe uraremereye utangaya sivyo wavuga uti je ngomba yuko mu nshingira ndafise ubukwe uri no mw'isengero wanashaka bati zana amafaranga ivyo barabirihira sivyo waja ngo ikintu cyose ukeneye mu rusengero amafaranga abo rero bahamagawe n'amafaranga
uravyumva abona ba gatatu yego abakane rero bahamagawe n'inshuti abagenzi babo n'abagenzi yego umuntu akaduha agasinga isengero gaca avuga ati okay umukuru w'abamama ni umugore wanje umudiyakoni ni umukobwa wanje umukontabure ni umuhungu wanje bakabipanga ndazi umuntu yinjijemo abantu babana biwe bapfa gukora iyo mirimo mugace bisubira kurera kuri uwo mugwi kubera iki si shengero komte oya ni business yo muhira business ni famille yo muri famille yavuze ati jengize ikintu ashira ko umusaraba hanyuma rero aravuga ati hano kugira ngo sinzanemo abantu bazohave bandabira kuri konti ngene bimeze agaca panga ntuze inzego zo shengero uko nyene na koperative abo rero bahamagawe n'abantu yego je narigeze kuvuga ubutumwa ahantu ahari mu mutakura dayiga mu bantu banyakiriye b'abadiyakoni barimo mpejeje kuvuga ubutumwa saa sita saa munani saa cyenda ndiko ndasubira nzuguruka mu bisagara sinzi aho namusanze afise umusogo tubitanga ariko muri babandi abakozi bicaye imbere babandi bamprezanta kuba pastor yese bamprezanta aho bakora n'imirimo y'Imana n'iki ndarume atwajejwe ibi unajejwe ibi mudiyakoni mukuru afise umusogo tubitanga ariko arahuga umwotsi kwibarabara ndavuga ati icyo tugezemo n'akana ahora bahamagawe n'iki n'abantu umuhamagaro w'ukuri ari uwa gatanu yego n'uwabahamagawe n'Imana bivuganiye nayo ufasha akantu kuri ba Ezekiyeli arakubwira neza ati ico gihe mpemu w'Imana yanjeko aranterura ampagarika ku birenge sibyo Imana ijwi ry'Imana rivugana nawe yego iyo Imana iguhamagaye irivuga ikakubwira n'iki guhamagaye nivyo ikakubwira nabi gutumyeko yabanje uvuga ati Ezekiyeli ndaguhamagaye wazo ko banagwanye weza ninda kumwicira umugore barahinyuranyira aranga yego ahubwo ati ntunari ati nturi je ndagukocora umugore ndamutwara yego sibyo hanyuma ibanza kumwereka nayo mutumye ko imitima yabo ingene imeze ariko Ezekiyeli ndagutumye umugabo ndagutumye ko n'abana b'inshinyagutse n'abagarariki bakomantaje agahanga n'umutima ariko ntuzu bati bazogutuka kandi bazonakwemera baje kubimubwira ati mugabo we pfa kugenda uvuge gusa igihe gikwiye n'icyagera bazomera ko uvugishwa n'Imana yabaye muri abantu kenshi bahamagawe n'Imana uzobamenyera ku nzira bagiye baracana ibigaragaza biterwa imiryango irabanka bakagaragazwa na Shetani bakagaragazwa n'inshuti bakagaragazwa n'abagenzi bikaba ubugesera uzurabeze kira ahantu yaciye yaragotse kugeza aho Imana imubwira ko azorya ku rugero kugeza aho imubwira ati wezo kugaburira amavi y'inuma niyo uzorya kandi uzoyatekesha amavi y'abantu Ezekiyeli ati Mana wowe ntabara karabaye ibyo ntitwakura ati basi ndahinduye uratekesha y'intabara hariho ibintu abantu bacamo bigoye umuntu rero yahamagawe n'Imana iyo ahagaze imbere y'ishengero ntaraba ngo naka niwe yaguriye ibirato naka niwe yampaye ipataro naka niwe ndihira inzu naka ndamuze nk'akazi k'umwana ijambo ry'Imana mwemu yayurukanye muri we yego arishikiriza atarivumbuye ko n'akantu gatoya ariko no munsi abantu benshi mu kuvuga ubutumwa bwiza uzuraba hari n'abasigaye babaha imirongo kubera iki n'ababayeri babo yego ni ba boss bo muri boss babo n'abamanageri babo bavuga ati ujya muvuga butumwa yavuze bijya ntazogaruka yavuze ibintu bitari byo bakeneye bya bindi babwira yuko bagiye kuronka ama promotion bashimagiza umuntu yaguze amabati wo mu rusengero bavuge bati ni ngorane umuntu w'Imana birababaje kuko hari amashengero winjamo ku musohoka y'agahinda kenshi ishengero rimwe abakene adashobora kuronka ibyo arya muko uwo mukene niyo yoza intebe mu rusengero niba hakubura niba kuba tuba turimo twose dutoya mugabo niyo agwaye ishengero z'ibitangaza
kanaka yagwaye aragwara ntihagire umusuhuza ntawe umurara ntawe umugemurira mugabo muri iryo sengero nyene umuntu umwe kubera afise amafaranga canke afise ibyo afasha abajya abantu wa mu manager yavuga ati mpa mikro nkeneye gushima Imana kuko umwana yari ameze iryinyo bakaca bamuha mikro pastor aho akora bitangaza cane ati komera ndashimana igitangaza cyabaye umwana wo kwa data yameze iryinyo amashimwe nyinshi sibyo umukene arongoye mu rusengero yamutereye ariko wibuke intumwa za kera aba ngo baja mu ngoro y'Imana mu nzu y'Imana bahuje umutima n'inama ngo bagasangira byose kandi atakinugo badasuzugurana ngo ndetse n'umukene bakamugerera ku rugero rwiwe mugabo n'umuzuzura mu rusengero no mu kwicarika abantu hari amakaritiye baramago hariho amakaritiye mu rusengero araha harimo za Kamenge na biravana byari umuntu ni ngorane rero Satani rero yakoze kubwira byose biriwe niki yivye kwa rukundo yibazambaza nta muntu akigimbuwe mugenzi nico gituma rero Satani kenshi hari amajenga ahagarara hajya n'abavuga ibindi agahagarara ku muryango ati ni wisimbagitse yego usirimbe vuge ushaka kuvuga ibyo ushaka mugabo wewe kutagira mu rukundo ntugire imbabazi uri umukanda wagenda mututojana mbarira ingene uno musa aho tugeze aho umuntu yitwa kwa pastor yasizwe amavuta arara yiseguye bibiri impande mugabo impande yiwe afise na agenda yarayandikamo ikinyoma cyo kuzindukana kurega no kubeshera uwo bakorana mu gitondo agatorisha koshi irimo bibiri kuri kwijambo ry'Imana irimo na agenda yiwe irimo ikinyoma yarayanze neza kirementanya rero kurega mu mugenzi yego bigakunda aje kuwa Mungu agasoba agatora mikro udusenge agafata ingabuye amaso ya Kristo n'umubiri akahaba isi yarateye mu bisanzwe ishengero ry'Imana yarahugurukiye nico gituma zogosora naco bitwa no musi hateye akamangu k'abantu apotre ejo mu gitondo bamuheruka hari kwikontwari agenda kanda amabere y'abakobwa bose bahuye mugabo ukuntu mu gitondo yabaye bisho byabaye sanga bahezagirwa mu kabari n'abandi numvise ngo bahezagirira mu kabari ngo turakubwira biragushoboka kuko je ndaza umuntu umwe kamwe mugabo no muri Kenya yatanze amafaranga yego kugira umusengere ngo pastor avuga ati icyo nshaka ni kimwe ngiye ko musengera nka pastor atari ko nzovuga ubutumwa sinzokora ikintu na kimwe mu rusengero oya je nzicara aba pastor bicaye gusa mubazaniye amazi nake muze murava donc ntibitwe pastor gusa wimbura kimaze atacamatse ntakinashobo ntimuzombe mikro musenge ntimuzombe n'amatangazo nayo zotanga mwaje mu mvaro na pastor birahari ibyo uri kuravuga ni ururiro rwinshi bw'abantu batanga amafaranga bakabasengera none aba bantu aba bakristo bariko barasenga bakurikira ibitangaza ni ikihe kintu bakwiye kumenya mu bijanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana bakwiye kwiga ijambo ry'Imana bakumva ubutumwa icamanuye Kristo kuduha amavewiti n'amayetaje yiko kuko nabone yagiye atari magendeye suko ayo canke ari umukene ngo atoyo oya yari kubaka umutamenwa munini yagaba kawubamo mugabo icamuzanye n'ikimwe gusa kiza ubuzima turimo hari ubundi nta herezo rihari ryo kuvuga ngo umuntu arapfuye abantu bazozukira gucirwa imanza ibyo bintu byose wagize kandi ntawe uzohamagarwa bavuye ngo wewe wakoze ibintu biriya kubera ibikorwa byawe gusa nibyo hariho ibitabo byandikamo ikintu cyo umuntu wese akoze
mugabo uwo munsi wahazokuzingurwa ivyo bitabo bavuga imirimo yawe wakoze inyuma y'imirimo wahaca hazingurwa ikindi gitabo ngo canditsemo amazina y'abari mu bugingo igitabo c'ubugingo utazobonekamwo wese no muri babandi bakora byinshi ngo azoca agenda guterwa mu kigega ca kumuriro n'amazuba ariyo gihe no mu mupfu wa kabiri imirimo yonyene rero iyo gukiza ikintu gikewe ni kimwe gusa bantu bakwiye kumenya yuko munsi y'iri juru nta rindi zina na rimwe twahawe ryo gukirizwa n'izina rya Yesu sone idini ntizogucungura icuri ntikizogucungura ni Kristo Yesu wenyene nta nzira yindi ya pembeni ihari yaravyivuga ati ni jewe nzira ukuri n'ubugingo naho udahagazaho ngo umenye ko ibyaha atahandi vyogerezwa uretse mu maraso ya Yesu Kristo nubwo boguca amafaranga bahaguhera bagusiza amavuta ngo bagiye kuguhumanura ngo warahumanye barakwivye n'ababandi barayariye nta kuntu mugabo iconze kimwe abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana kandi mu vya kera byose biba birangiye uba icaremwe gishasha ivyo bindi birabona vya karande ndande ukimwizera gusa ukamwakira ukamwimika akaza akaba nk'umwami n'umukiza muri wewe uba icaremwe gishasha ivyo bindi ni iteka mitwe ry'abantu bariko barakorera abantu yongera amafaranga icubahiro ubona naye mbonye umuntu wagitangaza aho tugeze biragora naye mbonye uwundi ngo azura abapfuye ahubwo urya mukozi w'Imana rero sinzi uwo ari we sinzi ibyo ari byo nande je muri nande muri kana ko narumvije ndavuga ati none bazura abapfuye ngo atanga amafaranga ngo ibitangaza vy'ikibiriraho ngo ibitangaza ngo sejo ngo nuno munsi nyene kuri ubwami bwo mwijuru mbe ubwami bwo mwijuru ikintu mwashobora kubwira bariko baradukurikirana nirihe tandukaniro riri hagati y'ubwami bwo mwijuru n'ubwami bwo mwisi biratandukanye cyane kuko benshi bariko baravuga amafaranga none mwijuru azo hariyo amafaranga n'imiduga oya kuko ntituzosonza mwijuru ntawe uzorya ntawe uzokenera impuzu ntawe uzokenera muganga ntawe uzokenera ikintu na kimwe mwijuru n'ubundi buzima tuba twambaye ubundi mubiri mugabo iconze kimwe gusa muri Matayo igice c'indwi niho habivuga neza havuze ngo hariho abazoza kuri wa munsi umuryango ngo badodo bavuga batega mwami Yesu jewe ntinyibuka ntuzi ko nakora ibitangaza mu izina ryawe ntuzi yuko navugishwa mu izina ryawe ntuzi ko nakora ibi n'ibi mu izina ryawe ngo azobajinjira bagire ngo mva imbere mwabakora ibizira sinigeze kubamenya nayo ivyo bintu vy'uko uravuga vy'urya numvise nakaga ni igitero cateye utazaho canzananye mugabo nimba ariko bimeze yemwe bashaka narumvise ujya mumenyesha amakuru yamubaje ati jewe narabuze mama ndamukunda waza untabare nakwereka aho bamushize umuhamagara ntiyirirwa araja hariya mu gitondo bama bari kuri morogo gutora baja guhamba naho abazinduka avuga ati ntimubahambe ngo batahane ngabo ni bazima nayo ivy'amafaranga vyose abonye bigoye kwera yego kwera amafaranga ni sawa nibagenda bahe mugabo sinzi ko bazokora kwitika gushika mu bwami bwo mwijuru oya hariho ikindi kintu kiriko kiraboneka mu bintu bijanye n'ingo uno musi ngo ziko zirasambuka cyane n'iz'abakristo yego n'iz'abapagani zirasambuka mugabo mu bisanzwe n'iz'abakristo ziriko zirasambuka none ko ingo ziko zirasambuka harimo n'iz'abe abemera Imana kandi abemera Imana aribo bari bakwiye gutanga akarorero mbe vyo babiva kuki niki mwohanura urwaruka buno munsi niyanzara twavuga ijambo ry'Imana hamwe n'ivyo bita amajambere biriko birayobeza abantu kuko mu bisanzwe Satani arabizi asambuye urugo abasambuye ishengero kandi asambuye ishengero abasambuye igihugu cyose burya ikintu cyose igihugu cyahereye ku muryango uko umuryango usambuka ubundi ugasambuka aba ariko arakora akazi gakomeye rero muri ico gihe
Satani kandi wibuke yuko arabizi neza yuko famiye umuryango niyo proje ya mbere Imana yashizeho ni proje Imana yitangurije yonyene irayishiraho donc isambuye umuryango bisambuye ivy'Imana yashizeho donc ikituma rero biriko biraba muri no minsi ni ibintu bigoye cyane kuko tugeze mu majambere akomeye Satani yateye abantu atera isi ayitera no muri byitwa amajambere ashira no ibintu byitwa ngo ni ubuhinga amateknoloji n'ayandi ubu indero y'abana ikibaho ugiye kubiraba ni bake abavyeyi bagifise umwanya wo kwigisha abantu bagifise umwanya wo kuganira n'abana kuko twebwe kera abavyeyi batwicarika kuziga bakatugisha inama bakaducira imigani bakatubwira ati iki kirazira n'iki kirazira mugabo uno munsi nta kirazira kiriho ubu urumva abavyeyi benshi indero yabo y'abana bayihaye ntuze Facebook nisigaye abana YouTube na Instagram nibyo bireza abantu no munsi ugiye mu ngo nyinshi abana usanga bafise ya amatelefone nk'amataci sibyo nibyo barimo hanyuma ikindi nacyo amajambere databanye ngaraje mugabo uzi nibyo aribyo abavyeyi benshi ubu ntibacoza abana ntibagishaka koza abana babo oya ngo bashaka yuko amabere yabo aguma ahagaze bakanya kamoko agasira mu ntuze agasigana umuyaya agaca yigira umwana yigaza hepana mama wiwe kaya kawudere ko mu mugongo cyane ajya amabere ngo ayirwa nunuza n'iki bijyanye afise ico birema mu mwana hakaba connection hagati y'umuvyeyi n'umwana ngabo no munsi umwana bapfa kuvuka ntibamwose bamunono ntibanamuravye basigiye umuyakura ni Facebook ni Twitter ni YouTube ni Instagram umwana azorinda kura atazi kizira nyina ntacyo yigeze amubwira se ntacyo yigeze amubwira sibyo noneho na bya bindi byitwa ngo kirazira twe turabana babitangurira hehe ku mafilimi bafise mu matelefone baguriwe na bapapa babo twibyo twabonye muri no minsi rero umwana kubera akadrema yiwe yabutse atangura kuba umugore akiri umwana mutoya icitwa amabanga yabubatse yiko amabanga y'abakuze wayatangura akiri muto kandi abavyeyi babona batangura baza ubwana b'abahungu baza kubwira ngo ujya ngo umukope wanje turigana niki ukabirekera uko sivyo noneho urumva byarabaye nabi uwe kera umwana atwaye inda byaco biboneka ubu bazitwara ngo ntazo bagitwara uwe barababwiye amajambere yaraje ingene bigenda ubuye ndaje gutwara inda kubera iki bafise imiti baje gutora kwa muganga abana b'abakobwa ibyo bita ngo nivyo guhagarika ibyaha nivyo kugiruze aho bo bihaye abagore bakuze bafise abagabo ubu byinshi bitwarwa n'abana b'abakobwa abana b'abakobwa nibo biteza inshinge zo guhagarika ibyaha nibo biteza bwa buntu bishira bwa buntu bw'abantu bugegene akagishizemo mu kuboko azomara imyaka 5 yisambanira nta nubona umuvyeyi ntazi ibyo ari byo umwana ntazi ibyo ari byo ukazosanga umwana ari ngaho asigaye agira amabanga yabo bose gusumba abavyeyi biwe ngandi banabizi nta kadema bafise bakibaza ngo bazoyibonera gusa ko yatwaye inda azoyitwarira hino kwabasumbye ubwenge arabizi muri ico gihe rero bigenda gute ni hahandi umwana ashaje kubaka yaba umuhungu amaze kuryama n'abakobwa bategera ko bangana aza bakuze azi bato yaryamaye n'abakobwa noneho yaryamaye n'abagore bangana na mama wiwe urabyumva umukobwa ni kwa kundi nyene azi abahungu azi n'abagabo bakuze azi n'abatamu ubu bose baramaze kuryamana muri ico gihe rero twebwe gituma ko bati muri no minsi gituma urukundo nuko dusambuka ciyubakiye hamwe gwibumbabuye hamwe utarasanze wabikiye umuntu biteguriye kuva kera sivyo mugabo no munsi hari ubwo yakunze Pierre hari ubwo yahaye Stefane hari ubwo yahaye Barutazaro yagira nyenyaguza agenda rutagaguza mu nzira azogera kuja kurongorwa waraheze atagishobora kubumbwa n'umugabo umugabo atagishobora kubumbwa n'umugore nico gituma rero bacana inyuma ibitarahe
mategeko yo mu rugo rero ntibigeze bayigishwa n'abavyeyi babo bobagira ati mwana kuja kubaka so kuja kuyuba ni responsibility umuhungu se ntiyigeze amubwira ati kurongora si competition umenye ko ugiye kurongora uzogiye kuba umugabo akuze responsibility z'urugo zose ziguhanga kawe niba uzokweza kwambika abana ubasumire umugore babizogana uku nuku ibyo mu bana mu basore birahetse mukobwa ugiye kubaka ibintu bimeze uku nuku umugabo baramusonera bigenda uku nuku umugabo uza wumva umugore ariko arahamagara umugabo wiwe ngo wego mani n'ingora kandi ari umugabo wiwe hanyuma noneho ugasanga ikibazo ni iki bubahana baranzindanye oya baramenyeranye wagira uti ibi n'ibi byakenye ati genda ufungure iwanyu ugasanga umukobwa ntashobora kuja mu gikoni ngo ntagire umukozi wa muhungu nawe ntashobora kuzana umukozi arakenye sibyo bica bigenda gute none akavuga ati utafise amafaranga ujya muri restaurant uramenye iyo urya je ndimenya bagaca bahurira muhira bose umwe wese yamye kuvumba indya canke yarose bamusohokana canke wanashaka umukobwa akaja kurya iwabo umuhungu akaja iwabo bagahura baja kuryama bose wumva urwo rugo ruzohagarara ikibazo gikomeye rero ibintu biriko biraba muri ino minsi nivyo mugabo rero harabayeho no gusinzira kw'ishengero kuko abo bana bose bariko bagwa muri izo ngorane barabaye muri Sunday school bakuze arabaririmbye bamwe abandi bakorera Imana mu rusengero ntibigeze ishengero rifata umwanya ico gikorwa abavyeyi batakoze kirikora bategeza kwigisha abana so gupfa kuza gushingira gusa abantu ngo nuko bakubare turafatanye ngo twakundanye twageze itariki tuzogira ubukwe banza mubigishe abo bantu bagiye kwikubaka mubabwire icyo ari cyo kubaka mubabwire ikindi gihe binjiye muri iyi stage bagiye iyo ariyo mubabwire ingorane zibamo mubabwire n'imigisha ibamo ariko n'ibyago bibamo babanze imitima yabo yumve ko yiteguye kuja kuba muri ivyo bintu nimba wumva utarabishobora ubyitegurira bangiye izo nyigisho rero zikwiye gutangwa ku bana b'abakobwa bakuze n'abasore bakuze bakamenya yuko kuja kubaka si bikino ni projet binjiyemo yindi kandi ikomeye uhuriyamo n'ibibazo isawuse na responsabilité ibibazo birimo bimeze uko ukabwira umukobwa cyangwa umuhungu abakobwa benshi muri no minsi bakunda abahungu kubera ingodomono bagakunda abahungu kubera bafise amatiyayi n'imiduga yindi n'imiryango bakomoka aho abahungu nabo hari abakunda abakobwa kubera bavunye amatayi meza sibyo n'ibindi bindi mugaragara kubwira mubwira uti uramukunze uno munsi nimba mukundiye tayi menya neza yuko ejo nimwamara kubana iyo tayi izohinduka ubimenye hakiri kare nimba umukundiye tayi ejo azovyara iyo ndayivubi ubona visi ishobora kutahakunda nimba ari wakunda ico gikiriza ubona kitarakoroka ejo kizokoroka niyamara koza abana sibyo abimenye yuko ijya shusho nimba ariyo yakunze itazoguma imbere y'iyigo ejo azogwarirekwe agwari seseme canke agira inda imugora bijya baja kwirahiza abantu ngo nzomukunda guwo akwaye canke akomeye biki n'ibiki si poeme aya ni mugambi ni decision wafashe baza wumve ko decision akanwa kayivuze rero karemeranya n'umutima ejo ushaka kumukunda uvuga ngo aratunze ubutunze ejo bukambara amababa bugahera muzoguma abandi bamaboga ngo umusore ukubaka si bituza ngo uraba umuntu yakubise pompaje si bigango oya kubaka n'umutima arashobora kuba bisi igituza kinini n'ibiboko binini ateruye mugabo mu mutima wari zero wari vide ni izihe ngaruka mbi zishobora kuba ku miryango no ku gihugu
erega imiryango yubatse nabi igihugu nicyo kihagore umuryango iyo udakomeye igihugu ntigikomeye uturabe kenshi ariyo abantu bafise ingo zimeze nabi bagwaye amastress yo mu ngo n'ibiki n'ingingo bafata iyo bageze aho bazizibabi uturaba umugore yajya kubizwa nimba ari umutegetsi ahantu acakaza abangamiwe n'umugabo we babana ibiraka bisuka ku bakozi bato yakoresha n'umugabo n'umugore sivyo muri icyo gihe rero umuryango mu bisanzwe umeze neza ni paradise yego umugabo amerewe neza mu rugo umugore amerewe neza mu rugo no hanze urabibona ego biragaragara yego usanga ibintu byose bimeze neza biri ku rutonde barize kwihangana mu bihe bikomeye nicyo gituma abantu benshi iyo bafise ingo zimeze neza baciye mu bikomeye niyo basigaye baremesha abantu yabona umukozi amwegera akabatirwa hano umenga hari bitagenda neza ukamubwira uti ntiwihebe nanjye aho narahaciye ariko ibintu byarakunze kubwa Yesu Kristo kubw'Imana senga Imana hanyuma wihanganire uwo mu bantu ibyo bizohera ubukene buzohera twese turi ngaha mugabo ntitwakoze tumeze hariho twaciye hameze nabi rero urambwira uti Imana nimba bibaye ko kubera ubukene mwihangana bose twarahaciye ibi mubona urugero tugezemo n'iki natwe twaciye hasumba aho mwaciye mugabo twarihanganiranye urukundo rwagumyeho ntabwo wararaje mugenzi we ntawe agiye kusuzuguza mugenzi we wamucima ko ibi n'ibi vumiriya hagarara musenge Imana muheshe agaciro urwo rwanyu Imana igihe gikwiye kigeze izobatabara niko bimeze nde ku kijanye dusi inyuma kuri cyapi kijanye n'amasengesho n'inyigisho mbeka uyu munsi nirihe jambo rikenewe cyane umuntu yo kubijanye donc nk'ubu dufite nk'umukristo abantu batarakizwa cyangwa se aba basanzwe bari mu rushengero niyihe nyigisho abakozi b'Imana bakwiye kwigisha abakozi b'Imana ubivuge neza kuko abakozi b'Imana niba bajya bahamagawe n'Imana bamwe bahamagawe n'Imana kuko abavugishwa ibinyoma bari mu ngorane zitumye ingo zisambuka benshi babifisemo uruhare ndashobora guha akarore ndazi umuntu yasambuye urugo rurahera umugabo n'umugore barahukana hari umukozi yitwa ko umukozi w'Imana kandi ababwira yuko ibyo ariko aravuga ari Imana imubwiye umuntu arakorotsa abwiye umugabo kubera iki yanzara ijambo ry'Imana n'abagumara ba bebe spirituel umuntu aramubwiye ati burya rero Imana irambariye ko iri gukubite iguhoye ikintu kimwe ati umugore mu bana Imana imbariye ko atari uwawe hari uwo yaraguteguriye none agahinda karamwishe kubera ngo bagiye kwihitiramwo witaguhaye kugira bigende neza rero muhebe uje kurongora Imana yaguhaye uzi byagenze uwo mukobwa yiboneye umugabo urugo ruriko ruratunga rufise umugisha yifuza kugwinjiramo ashahidiri wa muntu umuvugishwa w'ibinyoma ati ndaguha amafaranga tandukanye bajya abantu ninjiyewe nanje ujya mugawe wanje yarabishoboye umugore babyaranye gatatu araza umugabo atekera ishakoshi aramubwira ati mbabarire si jewe mugabo nase yuko Imana impana kuko wewe si we yampaye imiryango irabijamwo yangu n'ubu umugabo yaragiye hinjiramo uwundi umugabo yaragiye umugore asigana n'abo bana abana bacika imfubyi kandi bagifise se kubera iki babavugishwa ibinyoma abantu rero nibiga ijambo ry'Imana barirye ku bwinshi bongere banarigenge ni nako Pawulo yavuze ati mu ijambo ry'Imana ribe ryinshi rigwiriye muri mwebwe n'ubujuye n'ubwenge nabyo kuvuga ngo Imana yavuze ngo mpa kubera Imana ivuze ngo mujya modoka mu canke ngo yakwicira abana ariho byashikiye yigaragagira ubwoba agira itange agira Imana nyene atabagwa n'undi mukozi w'Imana ahagaze avuga ati barakwibye nibamere bavane n'ibyaha icyo ijambo ry'Imana ribategeke bagikore bashikane
bisengera Imana kuva Kristo acikaye igihugu cyakingira hera kigatambukamo kabiri umuntu wese yaronse uburenganzira bwo kwinjirira akishikira ku Mana abantu begera Imana ingo zabo zubakire ku Mana umwuga wabo bahagarike ku Mana imigambi yabo bahagarike ku Mana ibyiziga byabo byose bibe ku Mana uzure ku Imana itazi kwibana naye handi bitari uko isirikije hano